murakoze. Je umugambi wanje witwa Harmonia, bisigura harmonie, donc équilibre, kubera ko muri société yacu on travaille acharné, iri valorize mugabo ugasanga kenshi abantu barakora mugabo akibagira amagara yiwe, akaza kwiretrouva agwaye za ngwara des maladies chroniques nka hypertension, diabète, AVC izindi bivuye kuri mode de vie déséquilibrée. Donc izoba ari ugushiraho plateforme en ligne izoza iragira ama conseil en alimentation, umuntu akafungura ibintu biri équilibré, activité physique, bien-être mental, ibintu nk'ivyo. Muga aussi nko ku bantu bigoye nko kuronka umwanya kubakorera tisane, ni nk'icayi ashobora kwihereza dukoresheje ama plante ari local. Turafise mu gihugu cacu ama plante ari local ari fort nyene nk'ama antioxydants ashobora koza ibisukari, ama graisse et tout. Donc guca nkora iyo tisane bashobora kwihereza. Ego kubera ko turabibona yuko kenshi mu kibano cacu dufungura ivyo kurya biri ultra transformé, ama produits chimiques ni vyinshi, or que bikoze ibintu vyinshi mu magara yacu atari vyiza. Ego niyo mpamvu dushaka kuvaloriza ayo ma plante. Ego.